Ugomba kubarakaza bihagije mukabyerekana mu bikorwa byo guhangana n'ibibazo dufite. Ndase muri byo nari maze kuvuga ngo abanyarwanda babyumve. Ugomba kubarakaza bihagije abato n'abakuru. Kandi icyo Ndi niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kumonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV imbonesha kuri imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza haba muri politiki haba mu nkino haba mu ndero haba mu gateka kazi na muntu amakuru aba ariko aravuga mu makungu ndetse no mu kibano. Imbonesha kuri yanyu mukunda cyane rero ya Isange TV ibashikirayo igaca ibatorokaniriza ayo makuru ku buryo bw'idonido. Ndaguhaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe weho munywanyi wama bwiteguriye gukurikira amakuru n'ibiganiro tugushikiriza ku monesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV umuresha kure imwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho. Ndaguhaye kaze rero we munywanyi tubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose dore zimwe mu ngingo nkuru amakuru yacu agira shimikire ko okwisaha atunyarukiye mu mutekano hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Kuri ubu ngubu amakuru duhawe n'amasoko yacu nuko hoba hari itangazo risohowe rigabisha leta y'u Burundi. Leta y'u Rwanda n'iy'u Burundi biramaze imyaka itari mikeya umutekano utosekaye urabye na cyane guhera mu mwaka wa 2015 kuva ubwo habaga kudeta yari yakorewe wari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza. Umutekano wabandanije utosekara na cyane rero leta y'u Burundi yagiriza leta y'u Rwanda kwifatikanya n'umugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi na cyane rero mu ntara zitandukanye nko mu Katumba nkuko amakuru twahawe n'amasoko yacu abandanya abishikiriza. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye uravye arafise ingendo itanogeye abanyagihugu na cyane yo kubiba urwanko hagati y'igihugu kibanye cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Aho na cyane rero yama ashikiza amajambo hateye ubwoba ndetse abirwanko hagati y'igihugu kibanye cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye uravye ubona ko yoba yarihaye ingendo nk'iy'umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yo kudashaka umutekano w'akarere k'ibiyaga binini. Makuru rero duhawe n'amasoko yacu ndetse n'amatwi adusumira nuko kuri ubu ngubu ho hasohowe itangazo rigabisha perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yuko ngo yoba agiye kubabazwa bidasanzwe ndetse n'abanyagihugu b'u Burundi. Umugwi wa Red Tabara rero wasohoye itangazo ugabisha igihugu cy'u Burundi ukibarira ko mu masaha 24 umugwi wa Red Tabara uraza kuba wamaze gushika mu ntara mu mugwa mukuru wa politike ngaha Igitega. Ninyuma yuko kandi umugwi wa Red Tabara n'ubundi mu mezi yaheze wari wagavye igitero mu Katumba ndetse ukaza guhitana abasirikare batari bakeya mu gisirikare cy'u Burundi FDNB n'abanyagihugu batari bakeyi barahasiga ubuzima ndetse abandi baranakomereka ndetse n'ibikorwa remezo ngaha muri iyi karitsiye navyo biza kuhangirikira. Umugwi wa Red Tabara wagiriza leta y'u Burundi na cyane umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD kudashaka ngo guha uburenganzira abanyagihugu b'u Burundi ndetse uyu mugwi wa Red Tabara ukavuga ko nawo wabuze uburyo wohabwa ibibanza mu burongozi bwa Republika y'u Burundi ingingo batumvikana ko na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Kuva Evariste Ndayishimiye yagashika ku butegetsi asimbuye mugenzi wiwe Pierre Nkurunziza ubwo yajyamiraga ukuboko kw'abagabo ibintu byatanguye kuzamba muri Republika yacu y'u Burundi. Abanyagihugu b'u Burundi baradondura urutoki perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo kuva yagashika ku butegetsi atakintu na kimwe yoba ngo yarafashije abanyagihugu b'u Burundi na cyane aho bidoga bavuga ko ibintu vyabandanyije kuyangara. Kuri ubu rero batanga akarorero nko kungene igitoro cabandanyije kibura ngaha mu Burundi eka sigitoro gusa ndetse ko n'isukari ibandanya ibura. Sivyo byonyene kuko abanyagihugu b'u Burundi bahanzwe n'ibibazo byinshi
Kuri ubu rero umugwi wa Red Tabara usohoye itangazo ugabisha perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye umusiguza ko uyu munsi amasaha 28 aheze uraza kuba wishikiye mu gihugu c'u Burundi na cane ucufata umugwa mukuru wa politike Igitega. Iyi ni ingingo rero abanyagihugu ubu Burundi baciye banezererwa bakavuga ko mu gihe umugambwe CNDD-FDD woba uvuye ku butegetsi ndetse n'intwaro ya perezida Evariste Ndayishimiye ngo igatembagara, abanyagihugu ngo bobandanya bamererwa neza. Ibi kandi biranavugwa cyane n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD aho bavuga ko bama baborezwa igufwa n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD na cane ibirya urya rwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD ruzwi nk'imbonerakure ngo aribo bama baraboreza igufwa abanyagihugu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Muyandi makuru tuyabandandije kweri ko aravugwa mu Burundi, bamwe mu bagize umugambwe CNDD-FDD biravuga ko bo bagendeye ikigo c'ishure kirera abana b'ipfuvyi bashika 118. Urongoye iki kigo avuga ko ngo hari haciye imyaka 17 iki kigo ngo kitagenderwa nyene naba bo muri iyi ntwaro. Nibwo bwa mbere rero ngo bari bagendewe n'abaje bambaye umwambaro w'umugambwe CNDD-FDD. Bavuga ko rero banezerewe cyane ngo kuko abo babona ngo ari biswi ivy'inkona kandi bari abagumya banga. Ibi rero byashikirijwe n'urongoye ikigo c'aba Islamu kirererwamo ipfuvyi zishika 118 kizwi nka Solidarité des enfants orphelins ni Kagwena ya mbere, aho rero kuri uyu wa Mungu igenekerezo rya 2023 ntwarante 2025 ubuserukwezi bw'umugambwe CNDD-FDD muri zone Cibitoke Ntahangwa ufatikanyije n'abagumya banga baba Islamu bo muri iyo zone bateguye igikorwa cyo gufasha abana b'ipfuvyi barerewe mu Kagwena ya mbere zone Gihanga commune Gihanga mu ntara ya Bubanza. Ifashanyo ifise agaciro kangana amafaranga y'amarundi 1 miliyoni. Yari igizwe kandi n'ibiro 100 by'isukari, imikate 120, ikarato 6 zisabune hamwe ndetse n'umufuko wa omo, amakarato 2 y'amaji ndetse y'abana hamwe n'impuzu zaba abana. Shehe Ramadhani niyo ngabo arongoye ico kigo mwijambo ry'ikaze yakengurukiye abagumya banga bamugendeye, asaba kandi ko barabogaruka ngo nikindi igihe. Yamenyesheje kandi ko igihe yagira ico ciyumviro cyo kurera ipfuvyi ibyavuye ngo ku buzima yoba yarabayemo ngo ndetse bikanamutera akagongwe kandi abikora abinezerewe mbere ngo ni naco kigo cubatse muri kigo nyene ngo naco kikaba cubatse mu rugo iwe. Yamenyesheje kandi ko ahura n'ibibazo bitandukanye nko kubagurira nko kubagaburira, kubambika, kubashira kw'ishure, kubavuza, kuronka amazi meza n'ibindi. Abduru Sakubu umunyamabanga w'ibiro muri zone Cibitoke yabibukije amwe mu majambo y'Imana dusanga muri Korowani Surante 2:215 aho intumwa Muhammad yagiye ngo yigisha ko umuntu wese yoba afise umwana w'ipfuvyi areze mu rugo iwe ngo kuko aba yandikishije imigisha ku Mana aca atera intege uwusanzwe areze abo bana. Avuga ko ngo kuza kwabo muri ico kigo ngo kuba ariko kugira kuko ngo inyuma y'ubuzima umuntu aravaho akagenda, ariko ngo igihe uba ukibishoboye usanga bikenewe ko ngo umuntu afasha abandi. Uwurongoye umugambwe CNDD-FDD ku mutumba wa gatatu muri zone Cibitoke yamenyesheje ko gutembera ngo ari byiza cyane kuko umuntu arushirizwa ngo kugira ishaka kuko ngo kukuntu aba yiboneye na ku bintu aba yiboneye n'amaso kuruta ico yari yabariwe.
urongoye umutumba wa gatatu mu ntwaro muri zone Cibitoke yanezerewe n'ico gikorwa kitari ica bose nkuko ahora abibona umwana umwe atowe muri karitiye usanga bamuhererekana hakabura uwumurera ariko ukurera abana 118 ari igikorwa gisaba umuhamagaro. Salima Ismail arongoye umuhari w'abakenyera rugamba muri zone Cibitoke avuga ko iki ari igikorwa ciza kandi ngo kibereye muri ibi bihe barimwo vy'iramazani kandi Imana ihezagire uriko arakora ico gikorwa ngo kuko ariko arandikisha imigisha n'imihezagiro imbere y'Imana. Yashimiye kandi abitanze kuri ico gikorwa kiranguke kandi yateye intege abo bana ko ngo bazogaruka ari abakenyera rugamba benshi. Icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD muri zone Cibitoke Philippe Masabo mwijambo ryiwe yacikirije intasho yarongikiwe n'umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD muri zone Cibitoke. Ica kabiri yamenyesheje ko atari umunsi wa nyuma ariko kandi ngo mu byo bashoboye kubasaba bazogaruka biteguye neza ngo kugira bagire ico bakoze gikomeye kandi Kongo nawe ngo agiye gutera akamo abandi kugira ivyo biswi ivy'inkona bishigikirwe. Ati muri mwebwe harimwo abazoba bahambaye muri iyi minsi kandi uru rukundo ruzotume namwe muzokunda n'abandi kandi mubafashe muri kazoza kabo. Ica gatatu yabahamagariye gukomeza gukunda Imana kuko iyo itabayo ico gikorwa co kubarera nticari gushoboka kandi n'umugambi wayo mu nkomezi zayo. Ico mwomenya nuko kandi baciye bariha ideni ry'ico kigo cari giheraniye ivuriro ry'abana bari barivuje ntivyakunda ko bishura ringana n'amafaranga 142 by'amafaranga y'amarundi. Ico gikorwa kandi cabereye muri ico kigo nyene kuva isaha 15:45 gushika isaha 17 z'umuhingamo nkuko amakuru yacu duhabwa n'amasoko yacu ngaho nyene abandanya abidushikiriza. Reka dusozerere amakuru yacu ngaha ryari iteka n'umunezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe mwanywanyi duhorana amakuru n'ibiganiro bya misi yose twama tubashikiriza. Reka dusozereye ngaha amakuru yacu turaza gusubira mu makuru araza kubagezweko.